Igihugu c'u Burundi binyuze mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi biramaze kwemeza ndetse no kugaragariza abanyagihugu bose yuko General Major Guillaume Bunyoni yoba adakwiye kuzohaga cyangwa kuzogirirwa ikigongwe nkuko vyoma bigaragara. Ni mu nyuma yuko rero bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'izindi ntwazangabo zahoze ziragwana. Tubifuriza umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro vyacu kubatwumviriza mwese muherereye mu bice bigiye bitandukanye ijya nino kubatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Turagarutse mu idoniro ry'amakuru akomakomeye cane akomeje kugenda aravugwa cane aribanda kuko biravugwa ku mutekano mu Burundi, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi kwa kane turi kwigenekerezo ya 16/0/2025. Aha ni kuri Burundi News TV mbonesha kure imwe dende bandanya kwashikizira amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi yagezweho agaruka kubiko biravugwa nyine mu mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dore ingingo nkuru tugiye kwibandaho canke tugiye kugaruka mu kiganiro cyacu cy'uno mwanya, ahakomeje kugenda aravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye bikomeje kugaruka ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi n'ibindi bigiye bitandukanye. Benshi bakurikiye ikiganiro by'umwariko abamwe mu bategetsi bagiye batandukanye ngaha mu Burundi yaje kugenda aragirana n'abamenyesha makuru nkuko bizoma bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusomira. Ni Brigadier General Gaspard Baratuza, uyu ni umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi. Hari byinshi yaje kugenda aratangaza canke se byinshi yaje kugenda arasigura mu nyuma y'amakuru akomeje kugenda arahanwa haba amasanamu, amavideo ariko arahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi agendanye n'ibiko biravugwa canke biriko biratangazwa cyane cyane by'umwariko ku bigendanye n'umutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira canke se akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda arasigura ndetse aranagaragaza ko by'umwariko Uburundi bukomeje kugenda burihakana ibiriko biravugwa cane cane ku biharuro byamaze kugenda biratangwa n'umwari wa M23, bisigura yuko by'umwariko abasoda bashika ku majana 2 bo baraguye mu ngwano zabaye ku munsi w'ejo mu bice bya Ngungu n'ibindi bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaramo ingwano ku butaka bwa Kongo. Icyakora hari amasanamu amwe namwe yerekana by'umwariko abasoda b'abarundi bambaye impuzankano y'igisoda c'u Burundi, bigaragara ko baba baraguye muri izo ngwano kuko bizoma bigaragara, ariko kandi abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda barerekana ndetse baranasaba yuko by'umwariko hotangura amatoza aremereye cane yigenga kwishano riko riragwira abasoda b'abarundi ngaha ku butaka bwa Kongo nkuko byoma bigaragara canke nkuko amakuru yoma aradusumira. Abatari bake kandi barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana ibikomeje kugenda bigaragara canke se amakuru akomeza kugenda aradusumira yerekana ibiriko biradusumira cyane cyane ku kamaramaza n'ishano riko riragwira abasoda b'abarundi. Igitangaje nuko rero uburongozi bw'igisoda c'u Burundi bukomeje kugenda birabihakana bukavuga ko by'umwariko atamusoda n'umwe ngaha by'umwariko mu gihugu cacu ciza c'u Burundi yarungitswe ku butaka bwa Kongo yari yahura n'ikibazo na kimwe nkuko bizoma bigaragara. Inyuma y'amajambo amaze gutangazwa rero n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza, hari bamwe rero bamaze kugenda by'umwariko baramagana ibyamaze kugenda biravugwa canke ivyo byatangajwe no mushikiranganje kwikubitiro by'umwariko Honorable Kizigenza Gatogwasa umutama akabincabwenge y'u Burundi. Uyu yarabujijwe kwitoza mu matora yimirijwe nga mu Burundi, ariko kandi asanzwe afise ijambo riremeye cyane mu Burundi, arasanzwe yumvwa n'abatari bakeya mu Burundi. Hari byinshi yaje kugenda aratangaza, hari byinshi yaje kugenda aravugwa cyane cyane by'umwariko ku bigendanye n'ibikomeza kugenda biratangazwa. Uyu nguyu yaje kugira byinshi asigura ndetse yaje kugira byinshi anatangaza cyane cyane ku bigendanye n'ibi bibazo bigendanye n'umutekano muke by'umwariko cyane cyane uri kuribonekeza ku butaka bwa Kongo. Turagaruka by'umwariko kubiko biravugwa cyane cyane by'umwariko kubikomeje kugenda biratangazwa. President Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda yaje kuvuga ko President arongoye igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Félix Tshisekedi Chilombo atigeze aratorwa nkuko byoma bigaragara. Ni mu nyuma y'amatora yabaye by'umwariko mu mpera za 2023. Kuri bamwe rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bemeza ko atigeze aratorwa, bakavuga ko yoba by'umwariko yarahuguje ayo matora. Kaze kuri mwe mwese mutwumviriza, kuri mwe mwese mutwumviriza mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi,
abatwumviriza by'umwihariko muri ngaha ku mugwa mukuru w'ubudandaji mu gisagara ca Bujumbura, bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abari mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino by'umwihariko mu Burundi, mwese ndabahaye ikaze kuri mwe mwese mutwumviriza muri mu karere k'ibiyaga binini. Birumvikana by'umwihariko abatwumviriza by'umwihariko bari mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, igihugu c'ababanyi ca Tanzania, Uganda, by'umwihariko Kenya ndetse na Kongo n'ahandi hose mu burengero bwa Afrika, umanuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati. Ndabahaye mwiriwe mwese, ndanayifuriza umugoroba mwiza cane. Kaze kuri mwe mwese kandi mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa haba mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Kaze kuri mwe mwese, amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangure ndetse tunagaruke kubikomeje kugenda biravugwa, cyane cyane amakuru by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa ku bigendanye n'umutekano imbere mu Burundi. Biratangaje kubona rero by'umwihariko mu Burundi hakomeje gucura imiborogo, hakomeje kugenda aravugwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, nyamara by'umwihariko ubuvugizi bwo kwivuna abanzi by'umwihariko cyangwa se umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi akaba yamaganye ibiriko biratangazwa ndetse n'ibikomeje kugenda biravugwa, aho yaje kugenda arasigura ndetse arenerekana neza yuko by'umwihariko mu Burundi yakomeje kugenda aravugwa ibintu by'umwihariko biteye ubwoba. Ni nyuma y'ingwano zimaze imisi ziribonekeza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko kandi izo ngwano bikaba bigaragara ko zoza zarahitanye abasoda b'abarundi benshi. Amakuru ava kubegereye umuhari wa M23 uhanganye n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ribarizwamo n'ingabo z'u Burundi biravuga ko ingwano zabaye ku munsi w'ejo, by'umwihariko mu bice bya Ngungu byarangiye umuhari wa M23 wongeye kwigarurira icyo gice. Biravuga ko by'umwihariko hafi by'umwihariko kimwe cya kabiri cy'abasoda bari bakirimo harimo abaturutse mu Burundi ndetse no muri FDLR. Biravuga ko kandi abapfuye ari benshi cyane, aho by'umwihariko hari kimwe mu kimenyesha makuru nga ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gikunze kugaruka ku bigendanye n'ingwano n'ibiharuro ndetse n'amakuru agendanye n'urugamba, cyane cyane muri Masisi, cyaje kugenda kirasigura yuko abaguye muri iyo ngwano hafi 70% byo bayiguyemo ari abasoda b'abarundi. Benshi bari bategereje banafise amatsiko aremeye cyane agendanye no kumenya icyo leta y'u Burundi ica iratanga kuri uwo mucyo, nyuma y'iko ibimenyesha makuru bigiye bitandukanye byaba ibyanga mu gihugu cyacu ciza c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse by'umwihariko n'ibimenyesha makuru bikomeye cyane mpuzamakungu byama birasigura yuko ingwano ikomeje guhitana ubuzima bw'abarundi batari bakeya cane. Nyamara kandi usibye kuba by'umwihariko amakuru atangwa n'umuhari wa M23 n'abegereye M23 ndetse n'abatanga buhamya bagiye batandukanye, hari n'abasoda begereye leta cyangwa se bagwana ku ruhande rwa leta nabo batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko nubwo ku munsi w'ejo leta yari imaze gutanga amadolari y'abanyamerika ashaharwa kuri 20 ku musoda umwe mu binjiye Ngungu. Biravuga ko by'umwihariko M23 yaje kubatera by'umwihariko ikayibambura ndetse kaza guhitana n'abasoda batari bakeya nk'uko byoma bigaragara. M23 yoti by'umwihariko byibuza abarenga 1000 nibo bamaze kugwa mu ngwano guturuka muri 2024 nk'uko amakuru yoma aradusumira. Ibi byaje gutuma rero by'umwihariko umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi agira ibyo atangaza, cyane cyane haba ku mafoto, amavideo ndetse n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi byerekana uburyo akaga by'umwihariko n'ibindi bibazo biremereye cyane biri kwivugana ndetse biri kugaruka ku basirikare b'abarundi nk'uko byoma bigaragara. Urwego rwo kwivuna abanzi rw'u Burundi nk'uko wama urabigaragaza by'umwihariko ruhejeje gutanga umuco rero ku masanamu, amavideo amaze imisi acana ko rero ku mbuga ngurukana bumenyi y'abasirikare b'abarundi bari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Umuvugizi w'urwego rwo kwivuna abanzi rw'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza mu itangazo by'umwihariko ry'urwego rwo kwivuna abanzi ndetse no mu mavideo yiwe mu kiganiro n'abamenyesha makuru by'umwihariko yashikirije kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16/02/2025, yaramenyesheje ko rero ubwo rwego rwiyamiriza abakwiragiza amasanamu ndetse by'umwihariko n'amavideo y'abasirikare b'abarundi atabereye by'umwihariko ku mbuga ngurukana bumenyi, aho rero rumenyesha Uburundi n'amakungu ko rero abasirikare b'abarundi bari muri Kongo by'umwihariko bagaze neza kandi by'umwihariko barangura neza ibikorwa barungitswemo bakoresheje ubuhinga ndetse n'ubukarebutsi basanzwe bafise. Nyamara kandi hari bamwe twayaze mu basirikare baronse amatelefone
kuri bagenzi babo, basigura ndetse bakanagaragaza neza ko by'umwihariko bafise impamvu nyinshi zikomeje kugenda ziratuma baragwa muri iyi ngwano nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho agaragaza ko by'umwihariko abasoda b'abarundi by'umwihariko bagowe no kugwanira mu mashamba ndetse by'umwihariko n'imisozi miremire ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biragoye kuba wotsinda umuhari wa M23 umaze imyaka n'imyaniko by'umwihariko witoreza, ndetse abamwe mu basirikare babo bakaba baravukiye muri ibyo bice bakomeje kugenda baragwaniramo muri rusange. Hari n'abandi bavuga ko by'umwihariko Burundi budafise ibikoresho bihagije byo kwivuna cyangwa se bigendanye no ku rugamba nk'uko bizoma bigaragara. Ikindi kiraremereye cyane akaba ari ingwano by'umwihariko badasigura ingene baba barayigwanamo mu nyuma yo kuyigwana ku gahato, nyuma y'amajambo aremereye cyane bacanzwe barabwirwa n'abasoda ba Kongo. Urwego rwo kwivuna abanzi mu Burundi rurakomeza kwiyamiriza abakwiragiza inkuru rero z'ibinyoma ku mbuga ngurukana bumenyi zicafuza ingabo z'u Burundi, kuko rero bafise intumbero yo guhahamura abantu ndetse no guca intege ingabo z'igihugu zisanzwe ziri muri ibyo bikorwa. Nyamara hari bamwe rero mu basoda b'abarundi basanzwe by'umwihariko bakora akazi ko kuvura by'umwihariko mu bitaro bya gisirikare ku Kamenge, babashije kuba batubwira amakuru avuga ko by'umwihariko gushika ubu ngubu ata wundi muntu ashobora kuba yobona igitanda atari umusirikare nk'uko byuma bigaragara. Ni mu nyuma y'uko rero inkomere zikomakomeye cyane zaturutse ku butaka bwa Kongo zikaza kuvurizwa muri ibyo bice, muri ibyo bitaro bya gisirikare byo ku Kamenge, kandi bya bisanzwe biravurirwamo n'abandi bagiye batandukanye ahatandukanye by'umwihariko nk'uko bigaragara. By'umwihariko abasirikare by'umwihariko b'abarundi barakomeje kugenda by'umwihariko barahura n'ishano ndetse n'akaga karemereye cyane. Icyakora ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi Burundi burasaba abasirikare kudaha amatwi basesa nkuyoze bariko barakoresha imbuga ngurukana bumenyi, by'umwihariko ngo ahubwo bumvirize gusa ibyo ababarongoye mu nzego zose bariko barababwira. Uyu muvugizi by'umwihariko Brigadier General Gaspard Baratuza yagarutse ku kijyanye n'amasanamu ariko mbuga ngurukana bumenyi by'umwihariko ngo si n'abasirikare b'abarundi, aho yamenyesheje ko bifashisha ubuhinga mu kwambika abantu umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi, nayo ko bavuga ko rero by'umwihariko uwo musirikare apfuye ari hanze abiwabo batemererwa kuba bamuhambana iteka, ngo sibyo kuko ngo sibyo nama, kuko mu gisirikare mu rwego rujejwe guhita ruramenyesha by'umwihariko ba nyiri imiryango ko hari by'umwihariko uwaciye by'umwihariko harimo by'umwihariko uwaciye by'umwihariko aca arapfa bagaca baramuhambana iteka nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya by'umwihariko arakomeza kugenda yerekana neza yuko mu Burundi nubwo iki gisirikare gikomeje kugenda kiramagana ndetse kikanatera utwatsi ibiriko biratangazwa by'umwihariko, nyamara ibikomeje kugenda bigaragara ni bimwe mu bintu biteye ubwoba nk'uko abatari bakeya boba barabisigura. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko n'ubundi ingwano zarakomeje uyu munsi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe by'umwihariko muri za Minova ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu by'umwihariko leta y'u Burundi irakomeje kugenda igaragaza ndetse natera utwatsi bikomeje kugenda bitangazwa n'ibimenyeshamakuru bigiye bitandukanye, ndetse by'umwihariko n'abandi bafise amatohoza. Uribaza niba by'umwihariko leta y'u Burundi iriko irasigura by'umwihariko ibigendanye n'amasanamu ariko arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abasoda b'abarundi bariko barapfira muri Kongo. Uribaza niba by'umwihariko hari n'ubuhinga bushobora kweditinga cyangwa se kuba bwakoreshwa kugira ngo hagaragaze amafoto y'imyambaro ndetse by'umwihariko y'imyambaro n'ibikoresho bya gisoda c'u Burundi, ku buryo by'umwihariko bishobora kuba byoteza by'umwihariko indyane cyangwa se by'umwihariko byateza by'umwihariko umwuka mubi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa yakomeza kugenda aratugeraho by'umwihariko muri kano kanya, by'umwihariko arakomeza kugenda by'umwihariko agaragaza ndetse anerekana neza yuko bikomeje kugenda bigaragara ari kimwe mu bintu biteye ubwoba, ndetse abatari bakeya bari bakwiye guca baramaganira kure bakagaragaza ko by'umwihariko ingwano ikomeje kugenda igaragaza ku butaka bwa Kongo ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugeraho cyangwa yakomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda yerekana ndetse anasaba inzego zijejwe umutekano nga mu Burundi
kuko by'umwihariko abasoda borekera by'umwihariko gukomeza gutegwa n'ubwoba n'ayo masanamu. Nyamara ku rundi ruhande bamwe rero mu babyeyi bafise ababo barungitswe cyangwa abatware babo barungitswe mu gisoda barafise impungenge ku mvo z'umutekano ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravuga. Perezida Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda yatangaje ko Félix Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo atigeze atsinda amatora y'umukuru w'igihugu by'umwihariko yabaye muri 2018 ndetse no 2024 nk'uko byoma bigaragara. N'ubutumwa yatangiye by'umwihariko mu kiganiro yagiranye n'abadiplomate bahagarariye ibihugu mu Rwanda kuri uyu wa 16/0/2025 ubwo rero yasobanuraga inkomoko y'amakimbirane y'u Rwanda ndetse na RDC. Umukuru w'igihugu cibanye cy'u Rwanda yaragaragaje ko iyo ibihugu rero bikomeye bivuga kuri amakimbirane bigaragaza uburyarya ndetse no kubagama uko rero bibigenza by'umwihariko iyo bisaba ko rero ihame rya demokarasi ryubahirizwa. Yatangaje ibi bihugu by'umwihariko yatangaje by'umwihariko ko ibi bihugu byavuzwe by'umwihariko ku matora y'umukuru w'igihugu by'umwihariko n'abadepite yabaye mu Rwanda muri Kanama 2024 ariko kandi ko bitigeze bivuga kuyabaye muri RDC inshuro ebyiri. Nyamara by'umwihariko bizi neza ko Perezida Tshisekedi atatowe n'abanyagihugu nk'uko byoma bigaragara. Yarageze ati murazi twaravuze ku matora yabaye ngaha mu gihugu cacu ndetse n'ibindi bintu bijye bitandukanye. Abantu baratubwira ko rero bashaka demokarasi ahantu hose, basaba ko rero haba amatora. Umuntu uri gutera by'umwihariko ibibazo muri iki kibazo ndi kuvuga kiri hagati y'u Rwanda ndetse na RDC inshuro ebyiri ntiyatowe kandi by'umwihariko murabizi neza, mwese murabizi. Perezida Kagame yaragaragaje ko rero kubona by'umwihariko ko Tshisekedi atatsinze amatora bidasaba rero ibimenyetso kuko rero by'umwihariko bigaragaza cyangwa byigaragaza ariko kandi ko ibihugu byabyirengagije ndetse n'ibyagira icyo bibavuga by'umwihariko kubera uburyarya ndetse no kubagama. Hati uyu mugabo Tshisekedi ubwa mbere ntiyatowe kandi murabizi neza by'umwihariko ni mu bivugira by'umwihariko mu ruhame, ngewe ndi kubivugira mu ruhame. Niryo rero tandukaniro gusa murazi. Ubwa kabiri by'umwihariko nta cyabaye kandi murazi neza uko byogenze. Nizihe ndagagaciro mutubwira ko rero by'umwihariko mu kubitira abantu by'umwihariko mu kubitira abantu by'umwihariko mu bandi ntimumenye icyo gukora. Umukuru w'igihugu rero yarabwiye abadiplomate ko rero bamwe muri abo by'umwihariko bahagarariye ibihugu biteze rero ibibazo ariko kandi ko atakundi babigenza keretse gutanga by'umwihariko amakuru bashinzwe by'umwihariko gutanga ahabanye by'umwihariko n'ukuri barabizi. Ati ndabizi ko rero mwebwe by'umwihariko ndi kubibwira by'umwihariko murengana. Bamwe rero muri mwe by'umwihariko muhagarariye ibihugu biteza ibibazo byinshi. Ntabwo nshaka kuvuga byinshi ariko kandi ndazi ko mubyumva kandi mutanga amakuru rero mukwiye gutanga. Perezida Kagame yanatangaje ko rero iki kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari ariwe kigiraho rero ingaruka nyinshi hamwe n'abanyarwanda, bityo ko adashobora kwicara by'umwihariko mu gihe azi ko rero by'umwihariko kugikemura by'umwihariko ari byo bizamufasha. Yaragize ati rero ni ubuzima n'urupfu rero kuri njyewe n'abantu banjye. Kuri mwebwe rero mwahamagara by'umwihariko mugatanga amabwiriza mu gihe mukina umupira w'amaguru, tennis cyangwa se golf biroshe, bityo rero kuri njyewe ni ubuzima n'urupfu. Yarasabye amahanga rero kumva u Rwanda n'abanyarwanda, aho rero kubagamira ku ruhande rumwe rero agaragaza ko adakwiriye kubafata nk'uko rero bari bameze mu myaka 50 iheze, ubwo rero batari bakamenye ubwenge bwo gukemura ibibazo byabo nk'uko byoma bigaragara. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo harakomeje kugaragara ibibazo bigendanye n'umutekano muke, cyane cyane n'ingwano zikomeza kugenda zigaragaza ndetse zinateza impungenge abatari bakeya bakomeza kugenda bashimangira ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko hakomeje by'umwihariko gutegurwa icyo bakwita ihonyabwoko ryibasira abanyagihugu biganjemo mu bwoko bw'abatutsi muri rusange. Kugeza ubu intambara irakomeye ndetse irakomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya nk'uko byoma bigaragara.
umuvugizi wa M23 by'umwihariko mu bya politike bwana Lawrence Kanyuka arahejeje gutangaza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bazo bakomeje by'umwihariko gukora ibikorwa bigendanye n'urugamba kugeza ubu ngo batari bakeya bakaba bakomeje kugenda barugwamo. Abanyagihugu benshi barakomeje guhitanwa n'ibitero bya leta, abandi barakomeje kugenda bahura n'ibibazo biremereye cyane nkuko byoma bigaragara cyane nkuko bakora komeza kugenda aradusumira. Mbashimira abanywanyi b'ibiganiro byacu dusubira mu masaha ari imbere.